kano gace ka kabiri ka kino kiganiro nagomba gatoyi gusa mvuge kuri témoignage yiwanje kuvyambaye ko kugira ngo ushobore gutahura ukuntu umutahe ukomeye cyane, umutahe munini wugaraniwe muri wewe. Kurya atawundi muntu yoshobora gufungura canke agakora mu kibanza ciwawe, niko nawe utegereza gutahura yuko kubisanzwe bijya wifuza gushikako kubera ari ivy'iwawe, ni wewe wenyene utegereza guhaguruka kugira ngo ushobore gukora, ushobore guhaguruka kugira ngo ushobore kugwanira kuri vya bindi wifuza gushika, kuri bwa buzima wifuza gushika, kuri ya sandari y'ubuzima wifuza gushikako. Rero jewe ngitangura gukora nabivuze yuko namaze umwaka wose, hafi umwaka n'inusu batampemba. Nariko ndakora nkora ko kazi ariko ntibampembe ayo mafaranga yanje. Mu boss twakorera yaguma ambwira yuko azompemba ata kibazo, wafise amahera ata probleme, mbandanye nkorana umutima mu nda yuko azompemba amafaranga. Ibiri jewe nabona yuko umengo nta kibazo, amafaranga umwanya ari wose azoyampa kubera yarafise amahera. Hanyuma rero umunsi ushitse ndagenda ndamusezera, ndamubwira ati jewe ndagiye, nifuza yuko mu mpemba uduhera twanje. Arambwira ati bon nta kibazo, amafaranga yawe nzoyakuronderera. Agerageza ndamwereka ibikoresho vyiwe, ndamwereka ama ordinateur, ndamwereka ibyo baduhaye byose, ibikoresho byose baduhaye yuko ariho biri, ata kibazo, ataco ngiye ntwaye. Hanyuma nawe nyine arakonfirma, aravuga yuko ata kibazo, ibikoresho yampaye bikwiye. Hanyuma rero jewe ndagenda mugabo ntazi neza ico ngiye gukora. Nari mfise abandi bantu benshi baza kundondera bakambwira yuko bakeneye yuko twokorana, bakeneye kunkoresha, bampa akazi, bangurira ibintu hama ndabakorere. Ariko narumva nuko by'ukuri atari ubuzima bw'iwanje, kuko ndakunda ikintu muri jewe gushika n'uno munsi, ndakunda ikintu bita liberté, kwitwara, kuba mbona yuko ibintu novyitunganiriza nka jewe nyene, nkitunganya uko mba ndabishoboye canke uko mba ndavyumva, hanyuma ngashobora kubaho. Ndagenda muhira muri iyo misi, ndakubwire ukuntu vyabandanije kugira ngo tuce tuja kuri sujet yacu y'ukuntu umuntu yironderamo umutahe. Haheze imisi mikeyi ndonka telefone y'umuntu ambwira ngo ngende kumurabira ivyuma vyiwe byari bije, yarahejeje kugura. Ndagenda muhira, byari composé par n'amafotokopieuse n'ama imprimante, twe muravyumva yuko twakorera muri iyo secteur ya imprimerie. Hanyuma arambwiye atariko nta muntu mfise wo kugira ngo ashobore kubikoresha. Hanyuma rero kubera jewe nari mfise ama information menshi, burya jewe ndagerageza nkarondera ama information aho ngiye hose, aho mbandi ndagerageza nkarondera amakuru ajanye naho hantu canke ukuntu ivyangaho hantu bikora. Aho muri ville narindi maje hajya kwa Kapa, nari maze kubona ibibanza umuntu ashobora gukoreramwo, nari maze kuronka amakuru menshi, nari maze kuronka, nariko ndubaka izina, abantu bari banzi, byari bimeze neza cyane gose. Hanyuma mu nyuma arambwira ati rero ko ntafise umuntu abikoresha, ndabona yuko noshobora kubiguha wewe, hama ukabinkotera, tugasinyanira kontra, ukabikota nkabiguhereza, hanyuma wowe ukazurampa amafaranga ku kwezi. Muravyumva yuko icyo cyari ikintu ciza kuri jewe, yari nk'inyishu ku ndoto zanje yari ishitse. Hanyuma arabimpa, turasinyira kontra, naza ndamuha amafaranga ku kwezi. Hanyuma nanje nkagira ayo ncikishijeko. Hanyuma mu nyuma ngafata ya mafaranga ayo ncikishijeko, nkaja ndagura ibikoresho, nkaja ndagura ka ordinateur, nkagura ka imprimante, nkagura akantu nyene kugira ngo nanje nshobore kwiyekipa bukebuke. Hanyuma nanje mu nyuma nzobe mfise gwanje personnel. Mu nyuma rero icyabaye, maze kubigura, maze kwegeranya ivy'iwanje, naramubwiye wa muntu ati ndabona yuko tutobandanya kubera nsigaye mfise ivyuma vy'iwanje, ndabona yuko noshobora kwikorera ivy'iwanje. Hama mu nyuma yaciye abiha uwundi muntu, kandi byari byoroshe yuko ashobora kuha uwundi muntu, acarabiha uwundi muntu.
ibi byose ndabikubwiye kubera iki? Ndabikubwiye nshaka kukwereka yuko kubisanzwe umutahe muniniya wugaraniwe muri wewe, umutahe ari wewe, umutahe wose ni wewe. Ntiwiyumvire ibindi bintu canke ngo wiyumvire ibindi bintu birebire canke nguce hirya canke nguce hino. Wewe niwakurikira vya bindi wifuza gukora, wewe niwajana ya nzira wifuza yuko izogushikana ku ndoto zawe, muzogenda murahura n'abantu bagufata ukuboko, muzogenda murahura n'abantu bagenda bagutwara, ntibazokurerura bien sûr, ntibazokurerura ariko bazoba nk'ingazi. Murabona yuko iyo umuntu ariko araduga ku ngazi, iyo umuntu ariko araduga ku ngazi urishimikiza ukishimikiza ukishimikiza ukishimikiza, uzogenda urahura nawe n'abantu, uzogenda urishimikiza kugira ngo ushobore gushika kuri za ndoto zawe. Imana izogushiraho abantu utaruzi, Imana izogushiraho abantu utari witeze, maze ushobore gushika kuri za ndoto zawe. Rero ntihagire umuntu asubira kuvuga ngo nta mutahe ngo mfise canke ngo nta kapitale mfise. Hera aho nyene ugeze, agasanga ufise ibihumbi 100, tanguza ivyo bihumbi 100 nyene, gutyo utangure gukora vya bindi wifuza, vya bindi biri ku mutima. Muzohura ejo n'undi muntu mwifatanye canke kuri vya bihumbi 100 akongerereze ahandi mafaranga makeyi kugira ngo ushobore gushika kuri vya bindi wifuza. Hanyuma gutyo uzohava usanga mbere washitse kure, gutyo uzosanga washitse kure. Abantu benshi baricara bakibaza yuko ibintu vyabo bigiye gukoreka, hariho uwundi muntu agiye gukora ibindi bintu vyawe, ariko nagomba kubwira yuko ata wundi muntu agiye gukora ibintu vyawe. Ariko uhereye aho nyene uri ugatangurira ku vyo ufise cyangwa ugatanguza ivyo ufise, uzogenda urahura n'abandi bantu. Mbere niyo ugiye kuri banki kenshi na kenshi canke mbere iyo ugiye gusaba ya sponsor umuntu aba yifuza gusaba, kenshi barakubaza ati none ugejeje hehe, mbega watanguye gute, mbega ugejeje hehe. Kenshi ntibakunda gufinansa umuntu atarageza canke ataratangura, ariko iyo umaze gutangura barabona yuko by'ukuri yuko wifuza gutera imbere, barabona by'ukuri yuko wifuza gushika ahantu bakagufinansa vyihuse. Ariko utaratangura barabura aho bafatira. Ni ukuvuga yuko babura aho bafatira kubera bavuga ati uwo muntu ntaratangura. Nta kibazo, ni nkuko bashaka kubwira ati sawa nugende, niwatangura tuzoza gufinansa umugambi wawe. Tangurira ahuri, hanyuma uzohurira hagati n'abashaka gushira amafaranga muri wa mugambi wawe, canke uzogenda gusaba sponsor ahantu bazoyiguha kubera bazoba bamaze kubona yuko wamaze gutangura. Urumutahe ntuvyibagire, wewe wenyene urumutahe ukomeye cyane. So God bless you. Reka ivy'umutahe tubigarukirize ngaha. Ndiza neza yuko twayaze ibintu byinshi, ukaba utarabikora subscribe to my channel, hanyuma wongere uduhe like ni wumva yuko ivyo turiko turavuga byakuryoheye, canke ni wumva yuko ivyo turiko turavuga ari byiza. So let me see you in next video. See you.